Urubanza rwa mariage ni urubanza rugize ibice bikomakomeye mu bigize ubuzima bw'umuntu. Iyo urwo rubanza rugeze, benshi ntako batakora kugira ngo urwo rubanza ruzogende neza, haba mu bijanye n'amafoto, haba mu bijanye no kwambara, eka n'ibindi byose. Ariko hariho bamwe muri urwo rubanza rusigamwo imvune nyinshi, ugasanga bashatse gukoresha uburyo burengeye ubwo basanzwe bafise. Benshi rero birabasigamwe imvune, ugasanga byasizemwo imvune n'imiryango. Kaze mu kiganiro cyacu ku KAYI muri studio ya Pam Channel TV, muri kumwe na Pamela Irakoze aka Pamela Blessing aka Shaponita dushaka à condition ko riba rya top. Mfata akanya ko kubashimira mwakoze kuza kudufata mu mugongo kandi urubanza rwa mwene wacu ngaha anye natanze impapuro ngira mwese murazifise murashobora gusoma mukaraba byanditseko kugira ngo ufise akamubakiye ashobora gashikiriza tukiri ngaha muri comité. Murakoze. Ndafise ikibazo. None iyo sare muvuga imiliyoni 4 ata ntebe ataki ibi bintu byo ni biki? Ndafise ikibazo president. Je ndiko ndihweza uburyo mwanditse kuri no mariage, je mbona ari bwinshi. Uburyo bushika kuri 6 miliyoni na mahera vraiment atari make. Hama ari ikindi je mbona canzazaniye. Uri kuravuga ngo rava 4 zishika kuri 4 ngo nouveau modèle. Jivyo sindabitahura sindanavyumva na gatoyi. Eske ntazi ni modoka ziciriritse zishobora gukora urubanza rukagenda neza atari rava 4? Naho ndafise akabazo. Oya ha president nukuri oya ibintu sivyo ngati ngwiki ngwisare ngo ya 4 miliyoni hamwe n'imiduga ingahe ha oya Ivyo bitake koro nta ntebe ntaki ati muhungu n'ibiki byo naho ndafise akabazo yabasigaranye ndabona kumena nta wundi asigaranye akabazo nagire ntumbereza ikibazo kwa nyene urubanza numvise ko bamwe bagiye barakritika ku vyerekeye integuro n'urubanza nashaka mbaze rikeye n'urubanza rero turi kumwe ngaha adusigurire nka jewe nka president w'urubanza ndashaka kumubaza ati kubera iki wahisemwo iyi sare kubera iki wahisemwo izi modoka. Murakoze kumpa ijambo. Iyo sare nahisemwo kubera ni gicapo nacakiye ahantu kuva kera kugira ngo nkorere mariage. Izo modoka nazo nabonye zozobera donc kubera ziba zisa nibyo bicapo muvuga nibyo wabonyesheje amaso yiwawe canke ibyo bicapo na madese anime canke na video bimeze gute tusiguriye neza ibyo bicapo byari iyo tuje ngama dukranyije ngaha tuje gutegura urubanza rwa komite mukatubwira ngo twaravye ibicapo nabwo birabishwa amaso kuko ngaha musacu usanga muri ko muratakaza ibintu byinshi ahubwo tegura intumbero yabaza yemeke kuguma mutubwira iby'ibicapo. Ego Eric natevye nashaka ndakubaze none kuri wewe ufise amafaranga ngahe kugira ngo ushobore gutegura urubanza tubwire bije ufise kuri wewe kugira ngo tumenye ko Chapo wachakiye ataduje turabisha amaso ibicapo mugani mubanze muri ndashaka kwasa mahera yo kuri atubwire urubanza turi kumwe ngaha anye numvise kumenga bamwe bagiye barakritika ariko tugira imana nyene urubanza turi kumwe ngaha nagenda mubaze mwese muri ngaha. None ga Eric amafaranga wateguye kugo rubanza rwawe angana gute? je vraiment bije mfise henga 650 ibisigaye mubaze mama. avuze ngo ibisigaye babazanye nawe president je ndabubaha mugabo je ibintu ntabyo nokwe je sishobora kuvyemera. bakunzi bo ku KAYI no munsi n'akayi ka mukarovre ngira murabonye ibyo mvuyemwo iyo scene tuvuyemwo ho bari abantu bamaze kuyibona ubwa mbere canke bamaze kuyibona isa nk'iyo. Bakunzi bo ku KAYI ivyo ni ibintu benshi ngaha mu gisagara tumaze igihe tubona ariko benshi batavuga. Mbega none kugira ugire mariage ya top canke ibe memorable bisaba uburyo bw'umurengera canke amafaranga y'umurengera. Mu kanya gato ngira mwabonye ibihejeje kuba muri gwa rubanza rwa komite. Reka mvuge ko ari urubanza yari inama ya komite. Ngira mwabonye umushinga nahe ingene byamugendeye ariko ntidushobora kumutererana gutyo. Twashatse guhamagara abantu bamuha umuco bakoze urubanza rwiza ruri memorable ku buryo buciriritse.
kandi tubisubiyemo suko bari bakenya. Nico gituma rero nahamagaye Jo na Jenny, ni couple bagize urubanza rw'amateka cyane, ngira muragwibuka hari amabajaji menshi n'amakinga menshi yabuze amasife menshi, ngira mwarayabibonye. Hanyuma ndi kumwe na Lorraine yari yaranyemereye kandi gusubira kuma ikiganiro, nawe yagize ubugeni asha buri exceptionnel, araza kuitubwira mu kanya gatoyi. Gumana natwe. Ndashaka guha kaze Jo na Jenny, ni couple nkuko nabivuze. Karibu mu kiganiro cyacu ku KAYI, ariko no munsi tuza kubaza Imana KAYI karimo kamukaru karanyobwa. Murakoze. Aha, karibu Lorraine, wari wanyemereye ikiganiro. Merci gushikana isezerano. Kibazo. Ego, ntatevye Jo, hano turafise ngaha umushinga nagomba kugira mariage. Mukanya habaye umuriro kabisa, ashaka kugira ibintu vyiza cane. Urumva, ashaka kugira ibintu vyiza cane, ariko afise uburyo bukeyi. Ashaka isale ya 6 millions, ni ya 4 millions Gaeric. Mwumvise ni ya 4 millions, ariko kuri we yari afise 650 000. Twisanze abamambwe ba komite bose bahagurutse barataha. Nico gituma je nahisemo yuko kutamutererana, nahamagaye mwebwe mwakoze urubanza rwiza rw'intibagiranwa, n'abana banyu bazobona bakavuga ati ego vraiment abavyeyi bacu bagize ibintu top. Nashimye yuko mwebwe kubahamagara kugira ngo mumuhe umuco, mwarakoze ibintu biciriritse ku mafaranga makeyi, ibintu abantu bashobora gusuzugura, mwabigize iby'abastar, kandi bituma urubanza rwanyu rusa neza cyane. Suko mwari mukenye, ariko nashaka mwumvishe ni kubera iki mwahisemo kugira urubanza nka rujya. Reka ntangure guha ijambo umushinganahe ama mukenyezi wiwe Jenny, araza kutubwira, aramwunganira. Merci. Murakoze cyane kuri aka KAYI, mwatuzimanye kandi turaryohewe. Twege uravye neza ico twiyumviriye ku rubanza rwacu. D'abord byari mu ntumbero yuko dukora ibintu twumva turyoherewe, apana ivyo twabonye ku bandi, kubera ko umuntu wese agomba atangure canke agomba gutegura urubanza yibaza cyane ku byo yabonye, surtout muri communauté yacu y'abarundi canke mu mico yacu y'ikirundi, umengo dutegerezwa gukora ibintu bisa abantu bose. Rero ico gihe twege twariyumviriye turaha intumbero canke theme urubanza rw'iwacu, twagomba gukora ikintu ca old school, ikintu ca kera, kandi ibintu vya kera hari ibintu vyinshi batashiramo byo batwara uburyo canke byo tuma bibaremera gose, kubera yuko kera niba hari ibintu vyinshi twege ubu muri sinovuga yuko ari umuco uri moderne, nubwo bigoye yuko umuco uba moderne. Umva ari ukuntu babimodernize, ugasanga habashizeho ibintu kandi bituma bashobora kugira by'umurengerarwa. Rero nico gituma twiyumviriye gukora ikintu kiri simple kandi kidatwara uburyo kandi ciza. Donc niho twaciye twiyumvira kugenda turakora ibintu bimwe na bimwe ko mwabibonye. Urumva ibintu bidutwara uburyo bwinshi turabikuramo ko ntaco byari bimaze, uravye neza ntaco biba bimaze kininiya kuri urwo rubanza rwanyu. Nico no kwibaza yuko twakoze mu rubanza rw'iwacu, twiyumviriye ivy'iwacu kandi mu buryo buri simple utavunanye. Ukiri ngaho nyene twarabonye mu rubanza rwawe habonetsemwo amakinga, habonetsemwo amabajaje menshi. Nashaka kubaza kubera uyu unye yagize ikibazo kinini c'imodoka, yashaka kugira cortege
y'ama RAV4 nouveau modèle niko muri comité vyagenze ariko baramubwira bace basanga nta nikinga afise none mwebwe kubera iki mwahisemwo kugira cortege y'amakinga canke y'amabajaji mugire ko munabwira n'uyu muntu vraiment yashaka kugira cortege mugabo ce dusanga bigwa mu mahera menshi nico gituma abantu bagiye kuri kimwe mwahisemwo biganye ya nico gituma nera bivuze mu bisanzwe ko twagomba kuzana ishusho rya kera nuko ata imiduga ntiyari ihari n'ibiki moyen de placement yari simple urumva ico gihe twiyumviriye yuko ikinga abantu bose barashoboye kuriha amahera y'ikinga n'ibiki bitagoranye urumva sico kimwe nuko uja gufata umuduga nk'uyu rero umugenzi wacu agomba gufata iyi miduga RAV4 urumva deja RAV4 ntiri munsi ya 200,000 ushizeho igitoro baca bakubwira ngo n'igitoro urumva ca cortege ni ukuvuga yuko umuduga umwe ushobora kuba uri muri 300,000 umva muri 300,000 deja muri ya mahera uwo mwatubari afise deja yaheze ni moitié urumva agiye gufata zine byoca bija mu ma 1,200,000 umva ayo mahera niyo yaronka rero arashobora twege twiyumviriye kudagira cortege deja y'imiduga kubera iki twumva yuko ushize uvuze yuko ushaka cortege bisigura yuko utegerezwa kurondera imiduga myinshi iyo miduga si gitoro gusa mu kwikota kubera ntayo bufise hama igitoro hama decor hari byinshi urumva bisaba rero twiyumviriye yuko twogira ibintu bibayaba kandi ntaco byari bidutwaye yuko twogira amakinga kandi byanasa neza urumva byari na simple nico gituma twifuje yuko biba rero yiyumvira nk'umufitiri mariye yiyumvira gukora ikintu yogerageza gukora ikintu kingana nawe iyo miduga ugiye kwiyumvira usanga amahera ari menshi kandi kubusa mukiringaho amakinga mwayakose nkangahe rimwe ryari 1,000 kandi nawone ni kubera yuko twagomba 1,000 cy'ifana urumva yari umwanya mutonya juste urumva course y'ikinga usanga ari 300-500 twebwe twaciye tugira double urumva turabaha yari 1,000 amakinga 8 urumva acaba 8,000 nta bindi bintu urumva 8,000 gukompara n'iyo 300,000 y'umuduga umwe urumva yuko ni ubukwiye ko ikintu kinini yagose hanyuma Jenny mwatubwira mwagiye mu modoka iryabamahiye mwagiye mu modoka yahe twagiriye muri Nowa hari abantu babonye mbwa ntitwayikose yari juste ifoto hanyuma mu kugenda twagendeye muri Nowa ata decor iriko turi kumwe n'abandi twari kumwe na garçon d'honneur na fille d'honneur twicaranye ku buryo abantu bose bashitse bashika bazana ne imodoka bajemwe niyihe ntayo babona baratangaye mwagiye muri Nowa dusanzwe tuzi ihora ipakira abana ku ishure urumva canke igapakira nk'utuntu mwari kumwe n'abandi ndibaza yuko umufiti w'umahiye wacu yavyumvise ariko araronka kubera yatubwiye ko afise ibicapo bikomakomeye ivyo bicapo vyiwe ngira ariko arabikanaliza ukuntu Lorraine ntamwibagiye ahanyene Lorraine kuri mariage yiwe kuri invitation yiwe ya reception byagenze gute ga Lorraine sindayimuvugira ni ngaha byagenze gute bon mpereye kuri ico yaruvuze ca invitation jewe invitation yari yanditse ko imisa gusa nta reception ririko nitwe twayikoreye umugabo wanje ni designer ni ibintu nsanzwe twikorera nyine nta kure twagiye abantu twarabaha invitation bakaza none urubanza ruzoberaye urubanza nubwo nyine afa twebwe twahaye importance imisa twatahuye yuko mariage ni état civil nujya muhezagiro turonka ibindi ni accessoire nyene n'abantu babikre tuca tugira iyo misa nico gituma kuri carte d'invitation nta reception yari ihari twaragize iyo misa twagiriye kuri Saint Esprit mugabo turavuga umuntu yagize effort yo kuza kugushigikira ntiyotahuka
twari twateguye novuga surprise reception surprise cyangwa cocktail y'isaha imwe abantu bose twahura twabwa n'ukuri tubashaka de 15h à 18h nkuko mwavuze ngo cortège natwe nta cortège twagize kuko twari twavuganye ko duhurira ku isengero nta modoka y'abageni yari ihari nta modoka ngo y'abavyeyi iri dekore yari ihari abiwacu nabwiye nti nzokwinjira mu modoka ya mbere mbona iri disponible uwo mwanya hama tuje ku isengero n'iyo ndabibura ngira naca nja ku irembo nkaca fata bajaje ego hama imisi iheze tuca turanonsa ko hariho un verre iza gutangirwa juste muri jardin ya Saint Esprit deja n'umupatiri yatangaye kubona isengero ryuzuye uko kurumva abantu bamenyereye ko mu misa haba hari abantu 30 reception yuzuye mais ko matari bazi bikurikira baraje vraiment tuca tubwira nti tuca rero aho hepfo kuri jardin twebwe nyine twatambutse n'amaguru twabagiye imbere abandi baradukurikira abari baje n'imiduga bayisize aho ku isengero turamanuka muri jardin yari cocktail donc c'était pas ngo turicara c'était pas ngo décor non 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 hari table haute naho nyine juste nkeyi twabona z'abavyeyi hari meza nta byo kwicara byarimo ko twari twavuze ko no gushimira abantu baje ni isaha imwe uwashika yarashika agafata icanwa nta byo kukota abaserivere oya nta byarimo twabiteretse ku meza aho yari self service hama twarafatiye amafoto aho nyene bimwe byo kuvuga ngo tubanze tuzunguruke tuje gufata amafoto ahandi nukuri no gutesha umwanya abantu nukubaruhisha twavuga tuta amafoto tushaka ya twebwe babiri tuzoyarongera umwanya hanyuma uyu munsi amafoto ya bose turarondera ikintu twifotoreza ko nitwe twacimanikiye nyene mu gitondo turaza tuvuye muri iyo misa turahagarara aho turafata amafoto abandi bafata ico banwa turaja muri iyo espace nyene atante bihari biryoshe nyene ata byo kuvuga ngo twakose ngo ahantu ngo hazimvye cyane ngo dekoro ngo zimvye cyane twabonye ataco bimaze ntabyo twashizemo aho nyene donc hari ikintu kuba warafashe ukavuga ati kuri invitation reka nshireko imisa gusa abaje kunshigikira baje mu misa gusa hari ikintu cagutumye si kimwe ni bibiri icambere nuko byama bimbabaza kubona imisa za mariage ziri vide bimbabaza cyane ndi muri chorale turaririmba imisa ya mariage kenshi cyane tukama turirimbira abantu nka 30 mu isengero kugira usange salle de réception yuzuye birababaje none wowe washigikiye umuntu gute utashoboye kuza kubona none waje gukora iki kuko hajya mu isengero niho bemeranyije by'ukuri ko bazobana none muri iyo reception uje gukora iki kuko ntiwabonye ibyabaye bon iyo nyimvu ya mbere cya kabiri naco ndi mu wedding planner ndategurira imanza abantu za mariage ubu abantu benshi ntibagikunda iby'amakomite abafise uburyo bararondera umuntu abibategurira mwuko gutegurira imanza abantu bambarira ibyo bipfuza nkabikora uko babishaka nk'abo baba bafise uburyo ntibaba bashaka komite iza kubabwirira ibyo badashaka mugabo namanda babaza ikibazo kimwe uwo munsi nyene w'urubanza wumva umerewe gute wakunze iki inyishu namandonka benshi bavuga yuko bakunze ukuntu abantu babitavye baryohewe no kubona abantu ego nta ya detail ya decor ya detail y'ibyo bambaye ntabyo nigera numva comme commentaire hari n'abatabona nya decor ngo imeze gute bazoja kuyibona ku mafoto none nkaca nibaza none nimba ndiko ndabikorera abandi ntibabiryoherewe kuko inanje nobikora kuko inanje nobikora kandi ata muntu n'umwe ndigera numva avuga ngo yo ngo deko narayibonye mvuye mu misi nta n'umwe ndigera numva bivuga numvise umenga rero ntaco bivuze nokora ikintu ahubwo kiryohera n'abantu baje mu rubanza abantu baraja mu manza bakidoga urubanza rwarambiye bavuze amajambo menshi nta fanta twaronse
ibintu nk'ibyo two tuvuga umuntu yagize effort yo kuza kudushigikira aronka ico kintu kimwe co kunywa hama ntituvuge n'amajambo menshi yo kumutevya yaduhaye uwo mwanya w'uburisaka ntibisigura ko tuce tumugubiza amasaha 5 isaha imwe amasaha 2 arakwiye yego kuri wewe nibaze ko turiko turumvisha uyu mugeni wacu ego aravuga yuko yababaje cyane ikintu cyamugumye mu mutima ko amabona abantu baza gushigikira hari akantu nigeze namucokoje ndamubwira nakantu bigeze kwerekana kuri WhatsApp berekana kungene hanze mu misa usanga haje abantu nka 500 canke 250 muri reception ugasanga haje nk'abantu nka 50 ariko twege muri Afrika c'est l'inverse mu misa utamba wirorera urahira wirorera urahira wirorera wemera ngo uyu n'umugabo wanje canke ndemeye ko uwumufasha wanje wivugana wagenda muri reception ugasanga niho abantu bose bari donc Lorraine we avuga yuko byamubabaje ari byo byatumye avuga ati abo bantu baje kunshigikira mu misa babonye yuko réellement nagize mariage abona n'abaronde aga surprise ngira uri kuraronka ibicapo byawe ingene biriko biragenda waronse igicapo cyiza mufitiye mu mahiye wacu ariko arumva kungene abandi babigenjeje bashaka cyane cyane kwambara mwari muberewe mushajije nta bintu byinshi mwakose jewe nashaka uhere ku kirato vraiment umbwire byagenze gute kugira muhitemwo bijya byagenze gute murakoze cyane uko natanguye ndabivuga bisanzwe urubanza rwacu twari twaruhaye intumbero twari twaruhaye izina yari ikintu ca kera kizana ubu rero twariyumviriye turaraba ikintu cyo kwambara n'ibiki nibaza yuko kera ntibambara ibintu bikomeye bikomakomeye cyane kandi tuca turaraba muri iyi minsi abantu basigaye bambara ibintu bizimvye ugatuma ku ikoti smoking ya grave muga uzo kwambara uwo munsi nyene nta uwundi umunsi kurikira nta na kimwe ikoze zorindira kandi kabanza ntuyisubiramo musanzwe uravye smoking ya vrai ntayisubira kwambara kubera usanga ari ikintu juste niyo evenement yabaye hama bigaca bihera ugata numva ikintu waguze nka $500 ugaca wambara umunsi umwe amasaha kwanza 2 hama ugaca ugita rero duca turiyumvira reka tugure ibintu naho twobita tutobisubiramo bitazoba vyatuzimvye marero nca ndagenda ndarondera ikirato ubona shima nahavuga nakironse kwa Naumu nagiye ahantu mbebasha hahandi kwa Naumu turi muri sura hamwe heza dutora utuntu tw'amateka abakobwa abademu niyo yirongeye agarato aho nyene abantu hari abantu benshi niki ndagenda turajana na madame ko ibintu byose twabikora ico gihe akiri umufiance we twarajana urumva hama rero yarondera ikira canke niwe yahakubwiye ati kwa Naumu hari utwo turato tw'amateka niwe yahakunda turahakunda cyane gose hari utuntu tw'amateka sha muga abarundi kubera yuko dutinya dushaka kwigira aba VIP cyane usanga utinya kuja ahantu ngo nibakubone canke nibagira iki hama rero turagenda turaraba ndaronka ibirato ndabigura 15000 ndabona akamiruare ka Afrika kandi nyene bambara mu rubanza bandi gatesa kigira k'amadolari 15000 francs hama nari nshaka na tissu ya kera ya karkare yoba ari nziza ndayironkaho kuri 5000 km cyo ndibuka yuko naguze 3 metres urumva na parrain tuca turagabura nyene umwe 7500 turagura tissu hama turasonesha hama ishati nayiguze na bretelle ama bretelle narayaguze 4000 hama agashati karanzimvye 20000 umujama wanje karanzimvye gose uyu nawe ariko hari ibintu by'umuriyoni mwishati agashati keza ndakaronka kuri 20000
ishapo nayiguze 10,000 hama amarori nayaguze hajya kuri Parizi hasi urabona hajya haradukorera umuti nayaguze 3,000 y'amarori hama nta kindi nibeza yuko cahatari nari amasocks naguze 4,000 muri alimentation ahantu muri supermarché naciye mbona amasocks ahitana ndayatwara ku kanzu ya Jenny nayo rya kanzu jewe narifuje ko noyikota nosubiramo nkagira repechage ni kanzu yari imeze gute kwera ijipo n'ishati navyo byari bizimbutse nanje tissu iri tissu ya koteyo imetero ni yari 2600 ya koteyo iri 2600 ijipo yari 6 mètres je pense hongera ko moustiquaire ya 3000 imetero urumva vyose hamwe vyantwaye nka impuzu ntivyashikanye 50,000 oya ntivyashikanye 50,000 hama ikirato nanje nakiguze 6,000 mwibarabara cha mariage 6,000 n'amashesheti ya 2,000 kanenda yambaye akana kagiye kubatizwa akantu kanzimvye nako mu mutwe gusa kari kaja karashikana 200,000 oya 60,000 bakunzi bo KAYI ngira mwumvise yuko umuntu ashobora gukreya ibintu biciriritse byiza ku mahera makeya utabifise urashobora kubaza si icaha ariko murumva yuko hariyo abahari barahari ngaba turababona bakoze ibintu ku buryo bukeyi kandi si kuvuga ngo bari bakenye oya murababona vraiment yuko ari abantu biyoza akagive ka meme naho katagihari hanyuma nta kindi canzimvye nta kindi nabona aragize kirenze nta amahereni oya sintoboye ibidede vyo mwizosi ishati yarifunze ntuko yagera aha ifunze no mwizosi na Lorraine kanzu yiwe ijya kanzu warayikose ga Lorraine non kubera jewe fait sanzwe ndazifise muzo nkotesha ngurisha amakanzu y'amamayaje mugabo ngarutse ku kibazo wari wababajije hari aho tubona ngo bakota ibi wavuze amahera make burya ubu hari ibintu bigezweho ngo mugeni ategerezwa kwambara ikanzu nshasha la robe de ses rêves izo kanzu ziharugwa amadolari ni nka $250 hari za 300 ya même plus ego adafise n'akazi hari abantu urumva bameze uko jewe ego nari mfise ni ukuri ndabibashiriraho kubera ari ibyo ashaka fuko duprofite iyo occasion tukazobironkeramwo amahera natwe yego jewe nari nagize une idée y'ikanzu nashaka kwambara mugabo ndaraba avec le concept yo gutambuka oya bica biba byinshi reka nimba ari kanzu nzogira tuzoyigira pour les photos mugabo jewe navuga naho noyigura c'est un investissement ija mu makanzu isanzwe nkodesha hama ijya nambaye vraiment narabye ikintu ca mbere kiri simple kiza kumbangukira gutambuka yari yarambaye uwundi muntu yego ego murakoze kuvyumvira ndibaza yuko warafise ibicapo ariko ya 6 miliyoni na bya miliyoni zingahe biriko biragabanuka ngikabire wiko birashikirangira nka 250,000 ya budget yawe ya 650,000 iraza gukwira uri kuritora nashaka mugira ico mubwiye abo ba jeune uno munsi bariko baripfuza ego twese turafise les rêves turifuza kugira hakwa kundi kwa mariage à Blanche Neige turifuza kugira mariage de nos rêves donc ahantu ha grave mugabo mu gihe ufise uburyo kanaka hari ibintu uba limité nashaka mubwire abo ba jeune no munsi barifuza kugira ibintu kanaka mugabo bafise uburyo bungana uko mwobabwira iki kugira ntibumve biyanse ati none bijya ntituzobigira canke baremerewe ugasanga après ugasanga basigaye mu madeni basigaye baravuna imiryango barabuze n'ico bafungura mubwire jo avuge
Jenny avuge na Lorraine agira ico avuze kuri abo bantu. Murakoze cyane. Hari umuntu hari akantu kamwe meruka kubona kuri WhatsApp bavuga urazi ko kuri WhatsApp baca ko utuntu twinshi ngo muri iyi minsi ngo abantu ntibazokwicwa na corona ari benshi ahubwo cotisation niyo izokwica abantu cyane kubera mariage. Bisigura yuko mu Burundi ariko haraba abantu bariko barakora mariage ari benshi nivyo kandi ugasanga turiko mu mico yacu dusanzwe dufashanya ni vyiza muga si vyiza yuko wewe wozana abantu kugufasha mu bintu bidashobotse. Urumva hari ibintu bishobotse n'ibintu bidashobotse. D'abord nk'uyu mufiture marié wacu turiko turamushingira inahe yomenya ikintu kimwe nshaka gutangurira ko kandi nibaza yuko ari cyo nohereza ko ni kuvuga ikintu kivuga yuko nta mariage ya mbere ibaho kandi na mariage ya nyuma ibaho. Mariage yose ni nziza igihe umugabo n'umugore bakundana kandi bakoze ibintu biyumvamo kandi batagoye n'abantu canke batigeze bagira ingorane n'abantu. Kubera uyu munsi urasanga ugiye mu rubanza ugasanga abageni ntibaryohewe barashavuye ukiyumvira ikintu kibashavuje ntukimenye kumbe bafise amadeni bararindiriye umuntu wa dekora aramurindiriye muri iyi minsi abadekoro basigaye bahabona. Urumva ubu ntiwinjira utaramuriha yose. Urumva ubu barakenyuye bararonse nawe umukenyuro. Urumva hasigaye hari ikibazo n'ab'inzoga nabo kuri salle ya reception nabo basigaye bakubwira urumva uraduha 80% 20% urayiduha mu nyuma. Urumva ubu bisigaye bigoye yuko upfa kwiba abantu ari muga avant wasanga abantu bari mu rubanza bataryohewe kubera yuko bafise amadeni. Uyu munsi urashobora kubona abantu bakoze mariage yafashe credit muri banque kubera akore mariage akore mariage ya monsieur X madame Y. Urumva ko uko babikoze agashaka kubikora nkabo wacu usanga ariko arakora mu buryo burenze. Abandi nabo bariko baragora imiryango bariko baragora abagenzi gasanga comité nta kindi baguhamagariye kugira ushobore gutanga amahera apana gufasha ikindi kintu bakakubwira none wowe utanga ngahe. Urumva canke ugasanga ubu muri iyi minsi usanga umuntu ubu wasigaye guharurira avuga urumva Pamela burya je namaze kumwandika ko 200,000 ujya ndamuzi. Urumva ujya arakaze urumva ujya ngo naguharuye ko 200,000 harababa Claire bakaguharurira kandi akazana no kwibutsa ku telefone kutarayizana nuko nyene. Urumva ikintu bakwiriye kumenya abajene bagomba gukora mariage na mariage ya mbere ihari na mariage ya nyuma ihari. Ikintu cyose bashobora kugikora mu buryo bwawe utarinze kugorana kandi ukiyumvira ibintu bingana nawe apana ivyo wabonye kuri mugenzi wawe muga iyumvire. Niwagira creativity bizogufasha gukora ibintu bibayabaye kandi ibintu bimeze neza cyane. Murakoze. Reka tubaze Jenny nawe. Murakoze. Je ko ndavyumva numva no muhanura mu futur mari cyangwa undi wese twirinde kwisumbukuruza. Turavuga ngo turafise amareve turafise ibicapo nk'uko yafise ibicapo muga n'ivyo bicapo reka turabe ko tubishoboye kubera nyuma y'uru rubanza hari ubundi buzima buzimvye cyane. Reka tube kurondera gusumbura ukubu kubera ari biturindiriye bikomeye. Yego nico. Merci kuri iyo ntererano Jen. Lorraine ijambo wobwira uwo muntu wese umufitiye umaha imbere yacu n'ubundi muntu ariko arategura urubanza. Ijambo novuga menya uwuriwe menya aho ugeze. Hari abantu iyo ndiko ndabivuga cambwira ngo uzokwicira isoko ntuzosubira kuronka abantu bagushorera. No mu wedding planner
gupulaninga urubanza ushaka muri budget ufise. Birababaje kumva ko hari abantu bafata crédit mariage bariha 4 ans 5 ans canke abandi ugasanga bashize amahera menshi ku rubanza muhira aho bataha bafise intebe zibi canke ibintu nyene biciriritse cane kandi twari tuzi ko bashobora gukorana byiza tugashira importance kuri urwo rubanza rw'amasaha abiri. Burya nta muntu n'umwe azokwibuka yuko wakoze urubanza rwiza uwo munsi barabivuga, mugabo un mois après ushatse kuraba baba nk'igihumbi uba watumiye ni bake cyane bazoguhamagara bakwaza ko installation bakwaze ko washoboye kuriha inzu. Donc twadukwiye kubaho turi twebwe, apana ko tubaho kubera abandi bazonyiyumvira kwiki. Ibyo bakwiyumvira ko si ibintu bihambaye cyane, mugabo wowe ushobora gukora iki? Nimba umwe afise uburyo bwo gukora izo decor za danger za grave ama cortege tu nabikore, mugabo atavunye abantu. Apana guhamagara komite ubagira umutwaro ngo ni mpaka ngo ategerezwe guterera uwo mwanya deja yaje kuguha. Ni ikintu gikomeye cyane, ntituzi kuvaloriza umwanya w'abantu. Uwo mwanya urakwiye, si ngombwa aca guha 500,000, si ngombwa umushyire muri komite ngo kubera ngo umuziga ko haza kuguha imodoka canke ko asanzwe akora photographe aza kuca guterera ivyo. Wowe kora urubanza mwapanze muri babiri, ni mu bipange muri babiri, abandi nivyo baze kubafasha kwa mutohashika mwenyine, mugapana ko umugambi wanyu muri babiri muza kuobliger abandi bantu. Murakoze rero ku ntererano mutubwiye. Reka fati rero akanya ko gushimira John na Jenny ku ntererano baduhaye ngene bahanuye uyu mu futur marié wacu. Murakoze na Lorraine, vraiment ndagushimira Lorraine ku ntererano no ku mwanya wampaye, kandi nibaze ko intererano mu futur marié wacu n'abandi bose wumvise ico washikirije. Murakoze namwe. So murakoze cyane, nibaze yuko nasubira kubahamagara muzonyitaba. Merci beaucoup. Nkaba nongeye gushimira cyane abantu batwakiriye ngaha muri centre de formation de Ngagara, bafise aka verdure keza, bafise ibiti vyiza umuntu ashobora kugiramwo urubanza, ama anniversaire, utubanza twose n'ibimanza bikomakomeye. Kino kiganiro rero kidufashe kudutahuza ko gushobora gukora urubanza rwiza bijanye n'uburyo ufise birashoboka. Na vendredi si kure, vendredi si kera. Peace and love.